Ndabahaye mwiriwe mwese nongera ndabashimira kuba mwahisemwo kumviriza ikiganiro Imvo n'Imvano cyo kuri wa gatandatu itariki 22 z'ukwa kabiri 2025. Mu kiganiro cy'uno munsi turaba turi kumwe n'umutumire ari we Minani Felicien azwi cyane ku izina rya Femi Dojaba. Femi ni umucuraranzi w'umurundi w'inararibonye akongera akanarangura ibikorwa byinshi mu gisata cy'ubugiraneza. Aheruka gusohora igitabo yise Les Affres de l'exil au service de ma nation, ari naco iyi Imvo n'Imvano iza kwibandako. Muri icyo gitabo avuga ku buzima bwiwe kuva akiri umwana muto mu misozi ihanamiye Bujumbura, aho benshi bita Bujumbura Rural, ashikaho aba icamamare mu muziki mu Burundi, ingene yakozwe ko n'ugwimo rwo mu Burundi eka mbere no mu karere, ivyatumye afata inzira y'ubuhungiro itamworoheye yamushikanye mu Rwanda, muri Kongo, muri Tanzania no muri Norvege aho aba muri iki gihe. Femi azwi kandi cyane mu Burundi kubera ibikorwa vyiwe byo guteza imbere abarundi bo mu bwoko bw'abatwa, mu gihe muri rusange usanga barasigajwe inyuma no gukumigwa. Femi yaratugendeye muri studio za BBC i London, turayaga, araturirimbira, anatanga impanuro. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi maragishikirizwa na Robert Patrick Misigaro. Femi Dojaba, banze ndaguha ikaze muri BBC. Murakoze cyane umesha makuru Patrick Robert Misigaro. Femi, waheruka kuvugana na BBC araciye imyaka itari mike? Ego, naheruka muri studio za BBC hano i Londres mu mwaka wa 2006. Wari waraduhevye. Yasinabahevye. Murabona ko nubu naje kandi kandi waje unadutekereye akantu dufise igitabo ciwawe gishasha, igitabo wise Les Affres de l'exil au service de la nation, canke nkumbure mu kirundi twavyita gute ga Femi? Amagorwa y'ubuhungiro canke twavyita gute? Nivyo n'amagorwa yo mu buhungiro yabereye inyungu igihugu canje. Turaza kubigaruka. Kibazo ca mbere ndakubaza Femi, kubera iki wahisemo kwandika iki gitabo? Icambere novuga nuko mu vyago vyashikiye igihugu nanje naciyemo nk'abandi bose, haragezaho mvuga nti ibi bintu twagiye turacamwo ni vyiza ko tuvyandika kugira ngo n'abadukomokako baze bamenye ivyabaye, bamenye ivyo babandanya bakurikiza n'ivyo bashobora kuvuga ati ibintu bikabe kandi. Rero jewe ahanini icanteye inyota yo kwandika ico gitabo n'urupfu rw'umuvyeyi wanje yaje kundaba ndi mu buhungiro ahantu bita mu Buvira, hanyuma amaze gusubira inyuma mu Burundi. Uwo ni mama kuvyara? Mama mvyara amaze gusubira inyuma mu Burundi asanga papa wanje yaragwariye mu bitaro mu Kamenge kwa Johnson, acaja kumuraba. Hanyuma atashe yari kumwe n'abandi bana bo mu rugo, ahura n'abasirikare, muri bo harimwo abamwatsa ubuzima, baramurasa. Hanyuma bahejeje kumurasa bamuca n'umutwe. Aho rero hari hacindwi imwe avuye kundaba mu Buvira mu buhungira aho narindi. Jewe rero birambabaza cyane, muca muvyumva nk'umwana nari umuhererezi kuri mama yaje kundaba amakacafa urufu nk'ugwo. Ntiyumviriye kubera iki ndavye nka mama n'umuntu yakunda amahoro cyane, ntiyashaka kumva muhira tuvuga ibyo bintu by'amoko nk'abahutu abatutsi, ntiyabishaka na gatoyi kuvyumva. Ariko akacafa atacazira, kandi se wenyene yafuye mu gihugu, hariho n'abandi. Ndavuga ati ibi bintu bitegerezwa guhera. Ndavuga ati niwe nk'umuririmbyi nokora iki? Rero urwo rufu rwiwe rwantumye nandika indirimbo. Aho kwandika indirimbo y'ubugwanko kubera bari bahejeje kumwica nabi, ndavuga ati reka nandika indirimbo y'urukundo, indirimbo ishobora gufasha abarundi kugira ngo duhebane n'ivyo byo kwicana, twubake igihugu cacu, kuko abafa n'amoko yose kandi nta n'inyungu nabo babica bakuramo. Rero nca nandika indirimbo. Iyo ndirimbo nijya mwumva no munsi yabaye ururirimbo ndangabuhizi rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni indirimbo vy'ukuri irimwo amajambo aho mvuga ati twifuza ko abarundi bose babaho neza mu vyabo no mu babo, ata wanja wangura. Ico rero urwo rufu rwa mama niko rwatumye nandika iyo ndirimbo, nandika ico gitabo nako murantungi. Muri iki gitabo utangura uvuga ubuzima waciyemwo uri umwana mutoyi, ubuzima uvuga ko butari bworoshe kuko umengo abavyeyi wawe ntibagumanye, baravanye ukiri umwana muto, biragukora ko cyane.
murakoze kuri ico kibazo, ariko imbere ya vyose, imbere yo kucishura akamanza nshimira Imana kuba yaranshije muri ivyo bintu nkaba nkiriho, kuko hari abantu bamwe bamwe babicamo nk'ivyo ubuzima bikabagora kubandanya babaho bakiya ku buzima, ntivyari vyoroshe. Jewe nkiri umwana mutoyi, papa wanje yaratandukanye na mama mfise imyaka 4, hanyuma urazi mu mico y'ikirundi aho hambere haheze, vyarashika ugasanga umugabo ararongoye abandi bagore. Jire nakuze ndegwa na ba mukadata kandi benshi, mutama wanje asha ku bagore, ndibaza ico kintu ari muri bake mu Burundi ngira ngo bagize abagore benshi kuko mama wanje yagira 8, hanyuma nanje nkaba n'umwana w'8 kandi yaraciye agaheko. Ego rero ngira ngo abarezwe na bakase ivyo barabizi ngene biba bigoye, kandi kibabaje nuko sinaronka uburyo bwo kuja kuraba mama, ntiyaba kure yaho papa yaba. Hari igihe niyiba nkaja kumuraba mama, nataha muhira bampa ivyo kurya ngo mfungure, kuko mama nawe aba yampaye ivyo mfungura, ugasanga wa mukadata nawe aciye avuga ngo ivyanje yanse kubirya kubera ko ngo birimwo uburozi. Rero nka mutama nawe vyumvise akaca avuga ati urabirya wanka uvyemera, kandi kwari kubera uhazi ntazi. Nkabirya kweri mugabo numva bigomba no kugaruka, uca wumva ubwo buzima. Hanyuma nkarira, hari igihe narira nkagena ahantu nkiherera nkarira naco ituma none aremesha n'abantu baca mu bintu mwe n'ivyo, ntibacike intege. Ni benshi babicamwo kandi bakabivamwo nta kidahera. Hanyuma urabandanya ukavuga ubuzima bwo kwishure kuri primaire, warakunda gukina umupira w'amaguru. Simvuga vyose kuko nshaka abantu nkumbure bazofata igitabo bavyisomere bonyene, nico gituma nshaka kuza turaca ku mayange ntitubibahe vyose, mugabo hari utuntu tumwe umuntu abashaka kumva wowe nyene utwivugira. Uravuga ukuntu ku mupira ngo utari woroshe, kandi ngo ntiwemera gutsindwa, ati mbere rimwe na rimwe n'amakofi yarajamo kubera agashavu. Nivyo kweri. Je nakuze nkunda umupira cyane, washaka twakina wa mupira, twahereye kuri wa mupira w'amashashe, abana bakora mu mashashe n'inyuzi. Hanyuma ndibuka muhira twari dufise n'impene, twagenda kuragira impene n'inka, ndavyibuka hari igihe zaja kubona turiko turakina uwo mupira tugashika dukubitwa. Rero hari ukuntu narakinira ishure kuva ishuri ry'intango aho hose nize, narakinira ishure, haba amashuri mato mato, haba n'amashuri yisumbuye kuri Risengagara kera yari ene, haba kuri Jeto Igitega. Murajya amahiganwa y'amashuri yagenda gukina n'ayandi, nari umunyezamu gushika naho nkiri mu gice gitoye kijya bita cycle inférieur, naje no gukinira cycle supérieur. Kuri ene hoho nacingira n'amahirwe ndakina muri Interfc, kuko niho bagirira entraînement. Nanakinanye nabajya ba warakinye muri Interfc. Nakinye muri mu gitabo cyo uravuga yuko ngo wakinanye n'abantu nk'abarugira neza cyane. Harageze naho ngira isanganya ku rutoki uru. Ivyo n'abantu benshi bari babizi Femi yuko washitse kuri urwo rwego rw'umupira w'amaguru. Ego ndibaza si benshi cyane nkuko mubivuze babizi. Kubera ko utabandanije. Nivyo nagira ndababwire naravunitse ku rutoki ninga ku ishuri. Kubera ko nefu nari umureserve wiwe. Hari ukuntu tuko turagira entraînement, nashaka nanje kwerekana ko nzi washaka no kumusumbya. Ibyo rero byo gukubita parade hariya, nagiye gukubita nabi, urutoki ruravunika. Barambagize hajya kuri kubitara vya Prince Regent, ndamara n'igihe ku ishure mfise isima ku kuboko. Ivyo bintu vyatumye ntace mbandanya cyane, ahubwo ivyo muziki binzamwe navyo mu nyuma nivyo naciye mbandanya gusumvya. Hari kandi mu bwo buzima bwawe ukikurakura, aho twavuye turacyari muri primaire cyangwa n'inyuma yaho gato, uvuga yuko idini canke gusenga vyari ibintu wakuriyemwo. Mwari mwishengero umengo ry'aba Methodist, ukavuga ko buri wa Mungu wisanga uri mwikorare. Ho bariho impano yo kuririmba yavuye? Ndavyibaza, kubera ko uretse ko nakuze nsanga papa wanje aririmba. Papa yaravuza inanga, yaravuza n'ikembe, ivyo vyari bihari muhira. Rero kandi papa ivyo ntiwigeze wiga kubivuza? Ico gihe nari nkiri mutoyi sinavyitayeho. Kwanza nari mfise nk'imyaka mike 6 gutyo, ariko narabibona. Hanini cagiye kumpa
inyota yo kuririmba, uretse ko nkiri umwana mutoyi nagiye muri ibyo vya Sunday school. Washaka maze ubwo imyaka 12 naratanguye kwandika indirimbo ziwanje mu rusengero nkazitanga bakaziririmba, nuba hari izo baririmba batazi n'uwazanditse ko ari jewe. Twari dufise umuririmbyi tuvuka hamwe yitwa Nikiza David, niwe rero hanini yanteye inyota nini yo kuririmba, kuko ntiyarasanzwe arenganye. Warumva abantu bavuga ngo ni Nikiza David arenganye, ukabona abantu barasohotse baca kumuraba, umva ubone ko n'umuntu adasanzwe. Ivyo rero nanje nayumva ati nanje ndumva no muririmbyi nanje abantu bakaza baraza kundaba. Mugabo ivyo ni bimwe vy'intango umwana yiyumvira, mugabo mu nyuma icabinteye harimo n'ubundi butumwa ingabirana Imana yashizemwo, naho natanguye nk'indirimbo ya mbere nijya kuba kwisi no kwitonda. Narumva yuko by'ukuri Imana yashizemo ikintu muri jewe cyo gufasha abantu, atari vya bindi byo kugira ngo abantu baje kukuraba gusa. Ikintu umuntu abona cyane yakarasoma igitabo ciwawe Gafemi, ibibazo Uburundi bwaciyemwo vyaragukoze ko haraho uvuga ku bintu vyakubayeho umunsi wa mbere watangiye kubona uti bwa bundi mu Burundi koko ari ikibazo c'amoko. Ico kintu urakivuga ko ni ikintu cyakubayeho ngo uri kwishure, wobwira batwumviriza ivyakubaye ukabona uti turafise ikibazo c'amoko mu Burundi gikwiye guhagurukirwa kigahera? Nukuri ivyo bintu nanditse vyarabaye hari kwishure nyene gitwa Risengagara kuri Yene, niga mu mwaka w'indwi 7e D. Abo twiganye ngira ngo nibumva ikiganiro baca bavyibuka. Jewe rero nicara imbere ndi umuntu kandi narinze ubwenge mu ishure, narabo wa mbere canke wa kabiri. Rero nicara imbere sinakunda byo guturisha, kubera ko nari nsanzwe nkijijwe, kuko wicaye imbere uvuga ata nta ntukebaguzwa n'umwarimu bakubona. Kandi naritonda cyane by'ukuri, siniyemeje mugabo naritonda gose. Rero uku kwitonda hari abaca bashaka kukubonera. Hari umunyeshuri umwe rero yaje araza nyine aho nicaye arandamutse ngo bite Femi. Ndamubwira ati ni sawa. Rero hajyanye ndiko ndishura nzamona afashe igifunsi ciwe arekuriye mu kanwa kiwanje. Numva umuntu kudasanzwe, kumbe wari umusugwa andishije. Mvuze umusugwa kuko haraba witiranya n'umusuzi. Umusuzi n'ujya aba yawusuze. Rero numva rero birandengeye. Umunyeshuri tutari dusangiye ubwoko, canjemwe narivunye ndamukubita kabisa ingumu. Hanyuma agira ivyago ijisho rica riravyimba cane, baca batunugika rero kwa Prefet des Etudes. Rero abonye ingene ijisho ryo ryavyimbye ntiyabaje ati vyagenze gute, yacancira amatemo mu maso gatatu atarabaza n'ikintu na kimwe. Hanyuma ndabona ati kweri hari akarenganyo kajanye n'ivyamoko, ivyo bigiye guhera. Rero ubwo rero vyabaye uko sinabigizemo inzigo, kandi nubwo navyanditse sininzigo n'uyo munyeshuri, nta n'inzigo, duhuye turaramukanya neza. Navyanditse kugira ngo abantu bamenye ivyo twaciyemo, kandi bamenye yuko tukwiye kubisezerera ntibizobe, kandi kuko bironona imitima y'abantu. Niyo ntumbero rero nashatse kugira. Reka tuanze tufata akaruhuko gato twumva akaririmbo kamwe ka Femido Jaba. Femi no wabwira ko yaje yitwaje gitari ciwe, reka rero abanze aducishirize ko kamwe mu turirimbo yaduteguriye. Naraye ndose uza kundaba, usanga ndaryamye nawe uhita uryama iruhande yanje, mazura mvyura gahoro gahoro, twaciye tuhoberana turigira muri rwa rukundo. Naraye ndose uza kundaba, usanga ndaryamye nawe uhita uryama iruhande yanje, mazura mvyura gahoro gahoro, naciye nikangura turahoberana tugira muri rya juru zo kubona ryariyo. Hewe mwiza wanje ndagukumbura gose, nibutse vya bihe warangumbira cane yo,
tugahoberana narakwagaza ukarira kubera urukundo zo kubona ryari ewe mwiza wanje ndagukumbura gose. arakoze Femi de Jaba. Femi, reka tubandanye tuvuga kuri iki gitabo ciwawe, igitabo Les Affres de l'exil au service de ma nation, canke amagogwa y'ubuhungiro yanaviriyemwo gukora iciza ku gihugu ciwawe, ngerageje gushira mu Kirundi. Ubuzima mu Burundi ubwo aho turi kuvuga muri ya myaka kuri kuravyandika ya 90 aho bintu biriko birahinduka. Uravuga ku muzo wa demokrasi mu Burundi, uvuga kuri Frodebu, umugambwe watsinze amatora ya mbere ya demokrasi mu Burundi, uvugamwo na Melchior Ndadaye. Unavuga yuko wagize amahirwe yo guhura nawe. Banza tubwire muri irya myaka, uri umusore ari ngaho utanguye kumenyekana mu muziki, umuzo wa Frodebu wewe wakugize ko impinduka zimeze gute? Umuzo wa Frodebu ari no muzo wa demokrasi umigambwe myinshi mu Burundi. Je ndibuka nkuko nababwiye ijya ndirimbo kwa kusino kwitonda niyo nahereye ko kwandika gukora muri studio. Hari muri studio yitwa Mbaza System ya Africa Nova muri 91. Ijya ndirimbo rero igisohoka yaratumye menyekana cyane gose mu Burundi kuko yarakunzwe gose n'ubu igikundwa. Rero ico gihe umuzo wa demokrasi wasanze ndi agasore nyene kagezweho. Ndibuka asho twahiganwa ico gihe yari witwa Cedric Bangi, niwe novuga ati twarabakeba. Rero kubera ko twifuza ihinduka, ndibuka na Africa Nova muri studio twagiriram, ngiyeyo nabona indirimbo nyene yakaririmba arakora za Frodebu. Niho rero numva ko ari higanwa festival ya Frodebu izoba, basaba baririmbi kwiyandikisha bakora indirimbo. Hama nanje kuko niyemera cyane ku kwandika, ndakora indirimbo yavuga ko naraye ndose mbona Frodebu itwara intsinzi, iba muri 10 za mbere byari higanwa mu gihugu cyose. Nshobora kubamwo nja kuri byabereye kuri stade FFB, hanyuma abo 10 ba mbere mbwa hatanguye kuba guhitamwo twari nk'amajana, mbwa ku gice cyanyuma twari 10 nibo bagiye kuri stade FFB. Hama turaronka ubushimwe muri batanu ba mbere baronse ubushimwe babuhabwa n'abajya bakuru nyene, hariho Melchior Ndadaye, bajya abantu bantunganya n'abandi. Rero naronse amahirwe yo kumukora mu ntoki kubera iyo ndirimbo nyene nakoze. Hama rero kandi ndi mu bantu bifuza ko ibintu bihinduka ku neza y'abantu y'abarundi bose, kuko mu Burundi ndibuka je nciga vyarashika tukayobegwa mu ishuri, mashuri mato mato kugira utore konkuru, hari n'abayitora adubuye 5-6 kandi azi ubwenge. Je ndibuka nk'igitabo bita Burgo, nari ndakizi mu mutwe hafi. Umwarimu yanditse agafindo kuri tablo, inyishu nabanda yize nabambona n'ingene nza ugakora. Mugabo gasanga amashuri menshi y'abana babazwe ni neya nta utora. Mugabo gasanga ya mashuri y'abantu bakize zimwe za Stella Matutino hariya bariko baratora 100%. Rero ivyo vyarabaye mu mashure. Rero ico gihe rero kuri Frodebu vy'imigabo myinshi nifuza ko ibintu bihinduka. Rero ndavyandika kugira ngo n'abantu bamenye ko ivyo vyarabayeho ntibize vyongere no kuba kandi. Turaza kugaruka gatoyi ku kuvyerekeye ubuzima bwawe bw'umuziki, ko twari tugeza kuri umuzo wa demokrasi tatevye, yamaze igihe urume rumara haca hadukugwa mu bagandaguye President Melchior Ndadaye. Ivyo navyo n'ibindi bintu uvuga ko vyagukoze ko kuko ku nshuro ya mbere warahunze cyo kimwe n'abandi barundi benshi muri ico iyo myaka 1993 abarundi barahunze ari benshi. Wewe wafashe inzira yo mu Rwanda, uravuga uti iryo joro biba twari kwishure, abanyeshuri barigabura mu moko, vyarabaye ahantu henshi. Dusubiremo gatoyi Femi, wewe aho wari uri vyagenze gute? Ico gihe jewe nari kuri eta Gihanga ntihari horoshe, ariko hari gihe ubona yuko aho biciye Ndadaye vy'ukuri ibintu vy'amoko vyaciye bitangura kwigaragaza. Hari ukuntu rero mwishure wasanga utugwi na bamwe bahora bibaza ati ntaho mpagaze bikagora haja. Rero
dutangura kubona yuko ibintu bitoroshe, abantu batangura nyene kuza baraganira nabo, babona ko bahuza bavyumvikana ko hari ahantu bagenda bakubona bagahora. Rero niho twese twumva nyene ku radio ko umuntu bamwishe, tangura kumva ubwicanyi hirya no hino. Rero ni Gihanga ntihari horoshe, tangura gufata decision n'abandi yo guhunga. Twahunga tujahe duca hehe, ikindi ukanaciye muri Rusizi n'abandi bake twari kumwe. Hari umushefu de zone kuri Mani Muhezagire yari ahari yitwa Jean Marie Nsababaganwa, ari mu bafashe ubwo n'uruzi rwa Rusizi wa Rusizi, ari mu badufashije abanyeshure, araduha abantu batwereka inzira kuko ntitwari tuzi niyo duca. Hari amaposition hirya no hino, urumva uravye nabi wagwa nyene mu mutego. Muri Rusizi turonka abasore batujabutsa ku bitumbatumba vy'ibitoki, bamwe ntitwari tuzi no koga. Imana ibahezagira abo bantu kuko barabona ibi bitumbatumba hamwe vyosambuka ucuherayo. Hama rero turajabuka hariya muri Kongo za Sange, ahantu tutazi. Hanyuma tukabona abantu rero bariko barahunga, abandi baja mu Rwanda. Nanje ncamwe uko nyene. Mbwa nafise mushiki wanje avuga kwa mama wacu yabi Kigali. Nca navuga ati maze gushika Bugama reka nje harero mu Rwanda. Rero ngeze mu Rwanda i Kigali ntivyatevye. Mugabo kubera umuziki, ziriya ndirimbo zanje nakubwiye harimo nk'ijya kuba gusa no kwitonda zari zimaze kumenyekana no mu Rwanda, ku buryo baranazivuza ku radio yaho y'u Rwanda. Vyaranyoroheye, nshitse ndagira n'ibiteramo mu Rwanda kuri stade Ruhengeri na stade Rubavu Igisenyi. Nagize stade ndi kumwe na orchestre bita Black Power, no kuri Saint Andre abahazi baca bahabona. Ndibukaro concert nagize n'uwitwa Vyumvuhore yarimwo, n'uwitwa umwe bita yarimba Umurisa Sekirande biyo Nyenyejene yaraje yarimwo. Nukuri ibintu biramera neza, mugabo vyamaze umwanya urume rumara kuko naho nyene intambara yaciye iba mu Rwanda. Rero catura Havyarimana aricwa, genocide iratangura. Hanyuma uriko urahunga uravuga ati harashitsaho banyitiranya, urahakwa no kwica ku mabariyeri yarariho. Tubwire gato kuri ayo makuru. Aho hantu vy'ukuri sinshobora kwibagira mu buzima, kuko abantu bashira ibintu vy'amoko burya ntivyoroshe muri kaya karere. Hari abantu ubona kibaza ati uyu n'umuhutu kumbe n'umututsi, uravye izuru ryiwe canke ukamwitiranwa mu rindi ruhande. Jiwe rero abantu banyitirana ico gihe ngo n'umututsi. Hanyuma tumaze kurenga ahantu biti Butare, hari amabariyeri menshi, hari ndiko ndahunga. Je baranyirukije mu modoka, bumva bibaje ngo n'umututsi. Ikintu novuga kandi nabonye haba no mu ntera hamwe burya harimo n'abatutsi. Uko tubona ibi vyose bigenda biba izi ntambara, usanga mu bahutu harimo abatutsi, mu batutsi harimo n'abahutu. Urazi ko n'igihe intambara iba mu Rwanda harimo mu barongozi bajya ba Pasiteri Bizimungu, bande ba Faustin, bari abahutu bakorana n'abatutsi, nkuko rero haro n'abatutsi bakorana n'abahutu. Rero kuri iyo bariyeri haro intera hamwe y'umututsi. Aranyururutsa niwe yatanguye kumbaza ibibazo ati mbewe wanyenziwe, kuko urumva uri umututsi bakwita inyenzi, tujuvahe. Ndavuga iyo nje mva i Kigali ko tuko turahunga intambara. Hanyuma badesida kuja kunyica, kunjana mu ishamba, kujya navyanditse mu gitabo. Mugabo babanza kumbaza ibibazo, wawe nivuga ati n'umututsi, abavuga ati tubanze tumubaze ibibazo, niya bitora turamenya ko ari we canke atari we. Acarambaza ati Kigali warubaye he? Cinarimba yantu bita Biryogo, Munyamirambo. Hanyuma rero ico gihe aho hantu hariho n'intera hamwe z'abatutsi, hariho numva bita Selemani, namenye iryo zina ryonyene ngo yahoze ari umujandarume. Rero aho intambara itereye mu Rwanda ni ukuvuga haba ibintu vy'amarondo, haba rero kumenya uyu ujya n'umututsi, ujya n'umuhutu. Uyu rero Selemani bavuga ko ari umututsi, kandi nawe nyene urumva niwe yari mukuru aho hantu. Rero je ndavugisha ukuri kuko ega nasa n'uwafuye, ko yarambajije ngo ninde yari chef de cellule aho waba. Je ndavuga ko yari Selemani. Cabira abantu ngo natubwira ati yasa gute, nico yakoze atakabitora mumureka agende, bikamunanira mu mwici. Rero ndabivuga nsanga nabitoye kujya navyumva bivuga. Hanyuma bari batanguye kuntwara mu ishamba, n'abagore bari bavuga ati hedisi kujya musore bagiye kwica. Ngarutse ko ntibari bangejeje kure. Icatangaje rero nuwari
yandodobeje mu modoka narimwo yari umuhutu twari tuvanye i Butare duhunga rero we yumvise yuko jewe ndiko ndahunguka nja mu Burundi hanyuma were mva yagenda muri Kongo acabwira abantu bari ngango uyu muntu ngo yavuze ngo ari kaja mu Burundi ngo mumurabe neza umva nkiyumvira kandi gayo twari mu modoka umwana wiwe twavuye anyicaye ko narushe gose nahwereye ariko niwe yandodobereje ariko umuswanje ku Butare bwagere kandi ataco niyagiriza Imana irankingira barandeka ndagenda niho nigiye ko no mu ntera hamwe hari havanze abahutu n'abatutsi kujya no mu rundi ruhande rw'inkotanyi harimo n'abahutu nuko rero ubona ivyo wacu bigoye ahubwo bisaba abantu kwitonda cyane kuko naho ibuvira narindi kuba kwisi no kwitonda cyane aho ibuvira hariho n'abatutsi bahungiye no mu vyatumye nkora irya ndinimbo vyarankozeko kavuga no ko mama bamwishi none n'abatutsi nabo barahunze aho hantu turakwiye kuhitondera baba barundi baba abanyarwanda mu karere kose ntiturabe ubwoko bw'umuntu twese dukeneye muri rya ndimbo kuba kwisi no kwitonda hari ahantu nayisubiyemwo ku gice ca 3 nkurera haririmbe gatoya mvuga nti mu moko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza n'ababi bose bariho yacuvuga abandi nabi kwisi ntamwera ndabaho yacuwa nk'abantu nkawe reka kwica butaremye kirazira kwica sigeho reka abandi babeho mu moko yose reka duha akaryo abantu bakaririmbo bakumvirize wakwisi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu nuwovugwa neza ahari hose na bose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo amanyamara asaza ntasaba nta bwiza bwo kwishima urinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe wirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi umbesha wakwisi no kwitonda wakwisi no kwitonda bagenzi wakwisi no kwitonda wakwisi no kwitonda bagenzi ubuzima bw'umuntu wese bukeneye gusonerwa yaba umuto canke umukuru bakeneye kubahana ishoboye n'utishoboye nabo nyene niko kuko ubuzima bwo kuri iyi si busaba kwihangana mu mahigwe no mu magume umuntu akagumya ubuntu akirinda gukora inabi burira bugaca uresha wakwisi no kwitonda wakwisi no kwitonda bagenzi wakwisi no kwitonda wakwisi no kwitonda bagenzi moko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza n'ababi hose bariho nacuvuga abandi nabi kwisi ntamwera ndabaho naco wanka abantu nkawe reka kwica butaremye twese dukeneye kubaho mu mahoro n'urukundo kirazira kwica sigeho
reka abandi babeho mwesha bafise mu kwitonda. hanyuma Femi, iki gitabo cy'iwawe harimwo ibintu bita mu gifaransa suspense canke ibintu bihagarika umutima uri kurabisoma ukabona umengo ahubwo ni nk'isirema uri kuraraba. Uhejeje kutubwira aho hambere wahatswe kwicwa uri kurahunga uva mu Rwanda, usubiye mu Burundi naho uri mu Kamenge, ingwano yari yatanguye mu Kamenge, naho warahatswe kwicwa. nivyo ntatswe kwicwa Aho vyagenze gute? cene ariko narengana nitahira mvuye mu Kamenge. Naba hajya iwacu ni hajya mu Gasenyi ku kariyeri hajya bubatse presidence. Rero giturumbuka mpura n'umugwi w'abasoda bariko baragira patrouille mu Kamenge. Muri abo basoda ijya ndirimbo yanje kuba kwisi no kwitonda yaraca cyane kuri televiziyo. Hari umusoda rero yambonye mwene wabo twiganye ku ishuri, duce turamenyana n'uyo musoda nyene. Azanumva ngo Femi de Jaba. Ngiye kuraba nsanga ni wa mugenzi daire ni mutoyi mukuru yarabaye mushikiranganje yitwa Toyi Gabriel, yabaye mushinga amateka ubu ntakiriho iyo Toyi. Uyo musoda ko yari umugenzi cyane, intambara itaraba cyo turagenda turaramukanya nk'abantu bazinanye neza. Hanyuma duhejeje kuramukanya amakuru ni meza gutyo bo barabandanya. Yari umuhutu. Hanyuma je nanje ngizo ndataha ngeze imbere gatoyi babasore bo mu Kamenge baca barafata ndabohwa ndakubitwa ujenza n'abasore Waramukije umusoda. habo ngo nije ndabazana. Urabera ibintu by'iwacu bibabarije cyane, ndahabonera amagogo habwo ntatswe no gufa. Mugabo haci haza uwundi muntu anzi muri abo babatwara, aratangara kubona bamfashe ko nawe nyine twariganye. Uyo yari umukomanda aho mu Kamenge rero yahanahanguye aca avuga ati mumubohore kwanza. Bambatse ibibazo ndavuga taje nzira kubera ko naramukanije n'umuntu. Ni vya bindi rero nanca ntera nakamuka bambwira abarundi ati ibintu by'iwacu mu karere biragoye. Wewe wigira ngo uri umuhutu, abahutu benonye bashobora kukwica. Wigira ngo uri umututsi, abatutsi banyu barashobora kukwica. Twese dufise ibibazo bimwe bimwe tutihaye, nta numwe yiremye ngo abo uko canke kuriya. Ahubwo turakeneye ko tubana mu mahoro, kuko nta terambere rishobora kuboneka ata mahoro. Nabo babibaza ngo bararonse iterambere. Amahoro ni wo mushinge w'iryo terambere. Kuko iterambere mu kanya isasi byose birashobora kuyonga yata mahoro. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Twavuze ayo moko abiri makuru tuvuze abahutu tuvuze abatutsi, mugabo hari undi bwoko bukunda kwibagirwa, ariko ubwoko wowe Femi wavuze uti aba bantu naho rimwe na rimwe ugwimo usanga rubaca ku ruhande canke nabo bakajaniranywa, ariko muri rusange aba bantu barasigajwe inyuma, barakumiriwe. Ubwo mvuga ubwoko bw'abatwa. Wewe mu bikorwa vyawe byo gufasha warabahaye ikibanza gikomeye cyane. Tubwire gato Femi ibikorwa wakoze kugira uteze imbere abantu bwoko bw'abatwa n'igituma wahisemwe kubikora. Jewe ahantu mvuka twabana n'abatwa hafi, barakora inkono z'ikirundi, inkono twatekeramwo, yaba nijya mibindi bashiramwo urwagwa, nabo batwa babikora babizana. Rero dufise imisi mikuru, abatwa baraza nk'abavumvyi bakabaha ari ukubona urubanza rugira ruhere, kandi babicarika hariya kure. Donc baza bakaza nyene afukama, nkumva birambabaza. Hama rero kandi baratamba, bamaze kunywa ako kayoga baratamba neza, nkumva ndaryohewe. Rero ikumirwa ryabo kuva nkiri umwana ryagiye rirankorako. Nkaza numva n'imigani bavuga ngo urwaye umugongo, unarondera umutwakazi. Nkavuga ati no, uku nuguhotera abantu rero. Kwishure yemwe abatwa kweri Imana ifashe hindura ibintu. Kwishure abatwa baravuga ati baranuka, barabanena, ugasanga umwana hajya hageze muri recreation umutwa yibereye hariya wenyene ukwiwe. Kwanza benshi barahevye no kwiga, kwanza nibaki baronka nayo mahigwe. Rero nababa yaronse ntivyakunda ko babandanya, abandi andi moko yarabatoteza. Rero ako karenganyo nabonye abatwa nakuze bagirirwa.
kagumye muri jewe. Ngeze Kinshasa naciye nkora ishirahamwe ryitwa Vonekovic. Vonekovic ni kuvuga voix naître contre la violence et l'injustice à travers les chansons. Ishirahamwe rigwanira ubutungane biciye mu ndirimbo. Kuva mu 2005 narakoze ibishoboka ndaronka n'abantu banshigikira ndavyandika muri kijya gitabo. Turabafasha mu kubarihira amashure baje kwiga, mu kubagurira uniforme, kubarihira minervare n'ibindi. Rero ikindi camwoze ko nibijya vy'abamisi kuva bitanguriye mu Burundi ndaguma mbona n'abatutsikazi hanini ajya amahiganwa y'ubwiza y'ubwiza n'abatutsikazi hanini nkumbure n'abahutu babiri batatu abahutukazi mugabo umutwa wewe acamwe narimwe navuga ati aha rero aha ivyo vyanjemwe nagiye kuraba batu hariya mu misozi banyeretse nabonye umutwakazi misozi yahe hariya mu Nyambuye banyereka umutwakazi bari baje ngaho ngaba hariya mu Bujumbura hariya mu misozi bona umukobwa mwiza muri abo batwa baje kundaba kuko nubwo nabafasha ndi kure ndi muri Norvege ishitse mu Burundi ahajya abandi bavuga ati igire kutanganika kuryoherwa gusayangana je naryoherwa kwidugira hariya mu misozi nubwo atamodoka yashika nkaruha mugabo nanezerwa ndi kumwe nabo tukicarana tugasangira n'ugwagwa bashaka tugatamba zijya ntambuzi wabo rero nabonye umukobwa kabona afise mwe bita na revolver amatayi tugera mu mutwakazi tego nce ntakuri ico ciyumviro rero cyo kubashigikira nabo baze baraca mu mahiganwa y'abamisi kandi Imana yarahezagiye nk'ivyandika kuri Facebook abantu barantutse barantera amabuye bamwe nkuzanye ibintu vy'amoko ngo ninde abakumira ngo ntibagende kwiyandikisha nk'abandi kandi aho barabizi neza ntibazi niyo biyandikishiriza ubwiza nta mpuzu bafise nziza nta barakenye nta tuvuta bamwe kandi ntibize kuko bararaba n'ubwenge rero natangiye kubafasha mu vy'amashure tukabarihira amahera y'amashure tukabaha n'ibikoresho rero muri 2020 mubona shigikiye indwi bavuye mu ntara zose biciye muri iryo shiramwe nagize eka no muri fondation nyene nagize havuyemo umutwa umwe yaciye aba Miss Kayanza 2020 aratsinda abatutsikazi aratsinda abahutukazi abari ba Miss Kayanza 2020 Imana ibirahezagiye mugabe indoto yanje yari yo kubabona muri Miss Burundi hanyuma mu 2023 hariho ja mutwakazi yitwa Rikitricia Wera baranyituye muri fondation ansaba ko no mushigikira hakujya nashigikiye Neira nca ndabikora ahubwo karibu kuri muri fondation twarakoze ibishoboka iyo fondation yiwanje turamushigikira yego hariho nabandi bagiye baraboneka mu nyuma barashigikira hanyuma Imana irahezagira araba umutwakazi wa mbere mu Burundi agiye muri iryo higanwa rya Miss Burundi hanyuma Imana irahezagira aba Miss Populaire burya kuba Miss Populaire sikintu coroshe birugurura imiryango yaboneira twaramubonye yurira indege aja muri Tanzania mu bintu biba vyateguwe vy'agateka k'abagore abakobwa ntuze Tricia nawe twaramubonye agenda muri Amerika New York kubera yarabaye Miss Populaire araserukira Burundi hari urumva rero nukuri naranezerewe cyane ahubwo nca ndakora n'indirimbo yo kubavugira navuze ati irijwe Imana yampaye kandi nuko kumpezagira nkagira hano nashitse uko hangana kose reka mvugire n'aba bantu ko barashoboye ni beza reka tuguhakanyuje ku murya uyituvugiza izo ndirimbo wakoreye abatwa mu Burundi abatwa b'i Burundi bongera ndirimbe bararenganijwe mu gihugu cacu barakumiwe cane n'ayandi moko kandi ari bo bambere babaye mu Burundi ntaterambere bafise nk'ayandi moko n'abarundi nk'abandi ivyo bikwiye guhera abo batwandirimba n'abana b'u Burundi nimuze twese hamwe tugira ico dufashije ni bene wacu ni bashikacu n'ababanyi n'imiryango
leta dufise ubu yaragerageje abarundi murashima leta dufise ubu yarateye intambwe yabaye ijya mbere mu mateka y'Uburundi umutwa yarabaye umushikiranganji Fondation Femide Jaba nayo yaragerageje ntitwari bwabibone mu gihugu cacu ubu turafise abatwa b'abamisi abo batwandirimba n'abana b'u Burundi nimuze twese hamwe tugira ico dufashije ni bene wacu ni bashikacu n'ababanyi n'imiryango leta dufise ubu yarateye intambwe yabaye ijya mbere mu gihugu cacu umutwa yarabaye umushikiranganji Fondation Femide Jaba nayo yaragerageje ntitwari bwabibone mu gihugu cacu. Femi, mu kanya wavuze Kinshasa uravuga na Norvege, reka tubanze i Kinshasa. Ubwo dusubiye inyuma rw'imugo mu Burundi rwatumye usubira uhungira muri Kongo. Muri Kongo nciye ku mayange naho nyene warahunze, mu gitabo uvuga ko wagenze n'amaguru ibirenge bigasha. Byari bimeze gute? Ntivyari vyoroshe, reka ndabivuge birababaje kubera ko ibintu biguma vyisubiramwo. Muri 1996 igihe habijya ntambara yo kuri Kabira muze je vyasanze ndi Bukavu, nari mfise dosiye kugira mu Butaliyana, hanyuma naragiye kuraba uko vyifashe dosiye yanje, ngezeyo niho ijya ntambara yacitera nabibuvira, sinabaye ngisubira ni Buvira, ndibuka nta kintu nashoboye guhungana ngabo Bukavu nayo najanye gitari, nico nahunganye iyo nzira yose. Harabaye intambara, haraba amabombe, hoba haraho bihuriye n'iyi foto iri ku gitabo ciwawe, kuko nko ku batarakibona ifoto iriko urabona abantu babona ko bariko barahunga bikoreye utuntu abandi bahetse abana, na wewe inyuma ufise igitari. Birafise isano nubwo iyo foto atari y'ico gihe, mugabo uko mubibona niko vyari. Abantu barahunga nanje mfise ico gitari nyene. Twarashika nk'ahantu nkaririmba nkabaremesha, wabona ko bitoroshe. Amabombe rero yaratugwa kwa Ibukavu, ukabona imbere yawe iguye ku bantu barapfuye, abandi baracitse amaguru, tukaguma tubandanya n'amaguru gushika Ikisangani. Reka mbere ko tubandanye Kinshasa, izo bintu uvuze arabovye bakibaza nibiriko birabo ubunyi Igoma canke mu micungararo yaho iyi ngwano yasubiye kwaduka. Imyaka irenga 30 irahaciye, mugabo twasuye muri vya bindi. Ibi bintu nk'ivyo Gafemi bikubwira iki? Ibi bintu bimbwira yuko mu karere kiwacu indongozi zacu zikiye kwikebuka, kuko nivyo turifuza ko Afrika yacu itera imbere, akarere kacu gatera imbere, ni vyiza tukagira amazu meza, tukagira ibibuga vy'indege vyiza, ibintu vyose vy'iterambere. Ariko ata mahoro nkuko nari nabivuze mbere, ivyo vyose birashobora kuzimangana mu kanya isase. Nobabwira izi ntambara ziko ziraba muri Afrika, hari umugani bavuga ngo intambara y'ibihori inezereza ibisiga. Twebwe turiko turamarana, abaturongoye bari bakwiye gutahura yuko uko kumarana harabo kuriko kuranezera, ahubwo banavuga bati ahubwo bonamarana gose. Ahantu abaturongoye barakwiye kwikebuka, kuko abo bariko barafa n'abana ba Afrika. Jese nkeneye kuvuga ngo n'abanyarwanda n'abakongomani n'abarundi twese turabana ba Afrika. Je kubganje iterambere nyaterambere n'amahoro, kuko nubwo hoba ari biki mufitunze bingana gute atari amahoro, ayo mahoro atayo nukuri ndabona nta terambere. Nukuba ko hariho umwidegemvyo nkuko urana nkubona navuye Norvege naje ngaha muri Angleterre, ndashobora kuja muri France gutyo binyoroheye neza. Mugabo arabahaji wacu umengo twishiriraho imbibe, ukamengo ubu sinoja Kongo, sinoja mu Rwanda, sinoja mu Burundi,
none aho wumva wovuga ngo wateye imbere gute. Rero ndifuza ko abaturongoye bohindura imyifato tuve muri ivyo bintu biguma bisubiramo. Ndababara cyane iyo ndiko ndabona ajya amasanamu abagore abana bicwa nabi cyane. Sinumva yuko umuntu afise ubuntu muri we ushobora kuryoherwa ubona abandi bantu. Iyumvire wowe urafise wewe canke jewe turafise imiryango turafise abana, iyumvire nk'abajya tubona icari gikwiye nuko twese twishira mu kibanza c'abandi. Yaba bajya tubona ari abagore bacu ari abana bacu bameze kurya twovyakira gute. Rero ikibabaje nuko mu bavuga ngo akari mu mpene niko kari no mu ntama. Urabona yuko ni Burayi ibihugu tubamwo nabo nyine hari igihe gacamwo, ariko bobo barageze igihe bavuga bati kwicana nta kamaro. Rero nanje nosaba abaturongoye hariya bahindure nukuri bamenye yuko iterambere twifuza hanini nayo mahoro n'uwo mwidegemvyo ibi vy'abahutu n'abatutsi n'abatwa yaba vyanakunda hakaba n'itegeko bakabirandura vyose bikazimangana, kuko ntaco bitumariye atari kutumarira kw'abacu, atari kuduzingarika bigatuma taho tuzoja ngo dutere imbere. Reka rero tubandanye. Urageze i Kinshasa, mu gitabo cavuga yuko i Kinshasa ubuzima bwaseye n'ubumera neza. Kinshasa uranagira ngo studio, urafungura n'ishure ry'umuziki. Tubwire gatoyi ubuzima bw'i Kinshasa. Ubuzima bw'i Kinshasa ndahashitse ntivyari vyoroshe naho nyene kuri rya ntambara twabanza kwinyegeza, kuko hari ikintu abantu bamwe batazi. Nkiye gihe c'intambara ntushobora kwerekana ko uri umurundi cyangwa uri umunyarwanda. Oya, urumva abakino baca mwese babashira mu mufuko umwe, babashira mu mufuko umwe. Rero n'ikirundi ntitwakivuga. Uhuye n'umurundi mugenzi wawe yaba ari mbote kugira muvuge ikirundi mwaba muri mkantu babiri mwinyegeje nawe mukavuga kugira abantu ntibabumve. Ariko rero kubera ko nawe umuntu yugurutse, narashoboye kwiga urwo rurimi kwiringara ndarumenya, ndacengetera ndaca kwiga. Uravuga iringara neza? Ndarivuga kabisa neza cyane, no kuririmba ndaririmbamwo. Ndagenda ndiga ishuri ry'umuziki bita Académie de Musique de Communication yari Kinshasa. Hanyuma ndarihejeje nca nshinga n'ishuri ry'iwanje rya musique, nca ndagita Famille de Jaba. Ababaye Centre Musical Famille de Jaba ababaye Kinshasa muri iyo myaka bamwe barabizi kuko baraza n'iwanje kuri iryo shuri. Rero bwarabaye neza, ndipanga ndagira n'abakozi nkoresha ngahemba. Jewe ashaka n'ivyo kuziburayi hanini ntivya bindimo cyane, navyo buzima natanguye kugira ico gihe, kuko nukuri igihugu ca Kongo ari ikintu nshima cyane, kirakira abantu neza, ukisanga bashobora gutera imbere. Ivyo narabibonye kabisa kubera ko narashoboye gutera imbere, kuko yumvire nabaye na directeur w'iryo shure. No, nari mfite ubuzima bwiza Kinshasa. Ninda urumva cendibuka hotel bita Intercontinental, ndahageze bana bajya bo ku muryango bugura umuryango bunamye kubera nyine uravye ubuzima nari mfise. Wari bimwe bita mokonzi. Mokonzi baje bazatungira ni PDG yinjiye. Hanyuma Kinshasa warahavuye, ariko warahavuye navuze ati wumva ivyo kujibura bitari kuri ngo warahavuye uja muri Norvège, ari naho uba ubu. Vyagenze gute kugira uje muri Norvège? Kuko ubundi abantu benshi bava mu karere k'iwacu usanga batagiye mu Bubiligi baja mu Faransa, rimwe na rimwe mu Bwongereza, ariko Norvège ni gake. Wari uyizi Norvège mbere? Oya, ntabwo nari ndabizi, ni nkamwe nyene naravyanditse mu gitabo. Norvège ndayita ko ari igihugu ca Destinée Divine. Nukuri hari abandi ngo bacagura ahandi hantu, mugabo je ko nshitse Kinshasa nari impunzi, nanje nariyandikishije mu bandi muri Hasera. Washaka vyaraciye imyaka myinshi bidacamwo, abandi bakaguma bagenda bavuga ngo Femina hazoja ko ntazi no kuvuga ntazi no gusamba. Mugabo aho ico nahigiye nobwira n'abandi, hajya kira muntu wese arasi ukuntu Imana yapanze ubuzima bwiwe. Urashobora ufise idosiye urimwo ntikunde, mugabo hari ikindi kintu Imana iriko irategura. Washaka nasanze ahubwo kuba bitaciye bikunda ico gihe hari ibindi Imana yaranteguriye, kuko nico gihe naciye ndonka n'amahirwe yo kuja gufasha igihugu canje mu mugambwe CNDD-FDD, kuko narafashije muri ibi vy'indirimbo kugira ngo ibintu bihinduke mu Burundi.
urumva kandi nariyumvise neza kuba nagize ico nterereye gusumbya kwirukira kuja i Burayi nubwo bitari ko birakunda mugabo aho umuhari usubiriye mu Burundi nariyumvise amahoro muri jewe ko hari ico nafashije ubu nubwo no kwigira hanze noba ngiye kurahura ubwenge kandi buzoja gufasha igihugu canje rero nagiye hanze mu ntumbero yo kwiga kuko urumva sinaronse amahirwe yo kwiga neza mu Burundi nkuko ndavyifuza hama rero kandi naraje muri Norvege ndiga hari mu 2004 ndiga ivya muziki ndabandanya ndakora no ku radio muri Norvege birampa no gukora ijya iwanje nanje nagize ijya radio televiziyo Burundi bwiza RTBB urumva ivyo vyose kandi iri kirafasha igihugu hari abibaza ngo barataye igihugu ngo bagenda hanze oya ahubwo nabo baba tuvuga nabi ntibazoze barabivuga butariko hariho abarundi bari hanze vy'ukuri bakunda igihugu cabo kandi bakora imigambi ifasha igihugu cabo rero mva narakoze imigambi ngira ngo irenga 8 iri kirafasha igihugu canje kandi ntakibamwo nuko rero nagiye navuye Kinshasa nja muri Norvege muri yo ntumbero. Femi reka ansubira inyuma gatoyi ku muziki wawe watubwiye ibikorwa urangura vyo gufasha amashirahamwe washinze televiziyo mugabo Femido Jaba yatanguye ari kumenyekana mu Burundi ari umuririmbyi umucuraranzi. Femido Jaba nk'ubu nk'abakunzi b'umuziki canke nk'ugwaruka batari bahari mu myaka zigeza kuba kwisi no kwitona zasohoka hari album iri kwiraza hari bimeze gute? Nivyo haracigiye ntariko ndakora indirimbo ariko sikubera ko uyu mwuga nawuhevye ndaririmba no muri Norvege rimwe ndaririmba no mu Burundi niyo ngiye ndaririmba hari nk'ibiteramo bijanye n'ibi vy'urumuri rw'amahoro ariko abantu biragira nkaririmba ariko rero mfise amabanga menshi hari igihe bishika umuntu akavuga ati ibi nivyo umuntu yoha priorite bano bivuga uko kugira ngo ibi bindi ntibife rero je abakunzi banje bantahure harageze aho mvuga nti kubera ko Imana yampaye ingabirano zitandukanye kandi mbona yuko zikenewe ku gihugu rero nizo nagiye nditaho ahanini muri amashirahamwe nagiye ndakora afasha muri ibi nabiriya mugabo ntahevye kuririmba hamikina je nshira imbere nugukora indirimbo ya yindi ishobora kuzokwamaho akaronogwa nk'ubu hari indirimbo nakoze mu bihe biheze nayise mpore Burundi bwiza iyo ndirimbo nubwo ntari mperutse kuririmba haci habihiganwa riteguwe na diaspora y'u Burundi rihuza abaririmbyi bari mu Burundi n'abari hanze barondera indirimbo ikundisha igihugu ndakubwira ko iyo ndirimbo yanje niyo yabaye ya mbere kandi abaraba televiziyo y'u Burundi bahora bambwira ati iyo ndirimbo nta munsi urengana itaciye kuri televiziyo kubera ko irimwe amajambo yayandi azokwamaho mu bantu banyinspiye canje ba misa rimwo je rero sinkunda gukora indirimbo z'agasakisaki zice zizimangana mu kanya gatoyi ndarorera igihe niyumvisemwo domako kandi biza bifasha cyane niyo ndirimbo kirafasha igihugu cyane reka tuguha akanya ufata umurya ndirimbo mpore Burundi utuvugiriza. Burundi bwacu gahugu keza sagwa amahoro mu bawe abana bawe bose wavyaye dutekanirwe dutunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye ntiwatembagaye iyakuremye irakubona gahugu kacu kiteka mporekira intambara abasa bawe bagukunda tuzogusanura tuguteza imbere gahugu kacu kiteka mporekira intambara abana bawe bagukunda
tuzogusanura tuguteza imbere. mu gusozera Femido Jaba, ubu uravye uko ibintu bihagaze mu Burundi buhangayikishije cyangwa buhanzwe n'ibibera mu babanyi muri Kongo. Hari intambara ikiravugwa, intambara avuga ko ishobora no kwegera hepfo Burundi. Burundi busanzwe nabwo buri muri Kongo bararungitseyo ingabo. Ubiravye mu karere ntihoroshe, ku buryo umuntu yokwibaza ati ivyo twabonye mu myaka 30 iheze bashobora gusubira. Wewe waciye mu bintu bigoye ukabicamwo, mu gitabo cyawe urerekana yuko atamvura idahita. Kubahangayitse canke inkombora bafise ubwoba kuri ubu, uwo babwira ikiga Femido Jaba baravye biriko biraba muri iki gihe mu karere? Jewe no basaba ababishoboye bakarondera ico gitabo ciwanje bakagisoma. Ibintu birimwo birashobora gufasha mu karere kiwacu, kuko hari ibintu mu gifaransa bavuga ngo ni vanité de vanité. Hari igihe rimwe dushira imbere ingufu mu bintu ataho bidushikana. Nkuko nabivuze, amahoro niyo nkingi. Nivyo muri ico gitabo bazobona yuko birakenewe ntitwibagire kahise, ariko kandi tumenye ko tudashobora kugahindura. Kubijanye na kazoza nta numwe akazi, kuko ni kinyegezwa c'Imana kazoza. Arico gituma nosaba baba Barundi, Abanyarwanda, Bakongomani mu karere kiwacu, ivyo dushoboye gukora ubu tubikora ubu, tutisunze kahise canke kazoza, ahubwo tubikore muri iki gihe nyene, dushira imbere kubabarirana ku vyabaye, kwihanganirana no kwishira mu kibanza cane cane c'ubundi, kuko ibi vyose abantu bacu bariko barafa bazira, nta na hamwe tuzobitwara. Urashobora kuvuga ngo uri kuragwanira ubwoko bwawe, uri kuragwanira igihugu cawe, ahubwo nkumbure uriko uragita mu manga n'abazovuka muri kazoza bakavukira mu bibazo. Ahubwo twari dukwiye gukura mu nzira ubu, tukamenya duti none ubuzima bwiza niki, iterambere twifuza mu karere niki. Ndabisubiyemwo, igihe cyose ntazoba niyumva ko nogenda mu Rwanda nkisanga, nogenda muri Kongo nkisanga, mu Burundi nkisanga, muri kajya karere, ivyo bindi vyose baba bamaze gushika ko n'iterambere ntaco vyo babimariye. Urakoze cyane Femido Jaba kuri amajambo y'impanuro uhereje ko. Subire kandi ndagushimire kuba watugende muri studio zacu za BBC ukatuyagira. Murakoze cyane, nanje ndabashimiye. Igitabo ca Femido Jaba, Les Affres de l'exil au service de ma nation, turabahanuye kukirondera mukagisoma, kirimwo ibintu vyiza cyane. Femi, akajambo kanyu imbere yuko dusezerana. Murakoze cyane, reka manze nshimire cyane BBC yashoboye kuntumira nkaza hano kugira ngo nganire namwe, ngire ico nterereye ciye muri ico gitabo. Ndabashimiye cyane. Igashikiriza umunyagihugu, mbona